Kuvayo igice ca 25. Imana ibarira Mose ivyo gukora ihema ryayo. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bankoranirize amashikanwa, muze mwakirire umuntu wese aritanze rivuye ku mutima. Kandi amashikanwa muzobakirira azabe aya: amazahabu n'amafeza n'imiringa n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere n'ubushenza bw'impene n'insato z'imfizi z'intama zazizwe mu gahama n'insato z'ibikoko vyitwa tahashi n'imbaho z'ibiti vyitwa imishita n'amavuta y'amatara n'ibintu bimoga vyo kuvanga n'amavuta yo kurobanuza abahanga ibango n'ibindi vyo kosa bitamirana n'utubuyenge twitwa shohamu n'utundi tubuyenge two gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mu gikiriza. Kandi bangirire ahera ho kuba kugira ngo nze ngerere hagati muri bo, nk'uko ivyo ngira nkwereke vyose bimeze mu kigereranyo c'iryo hema. Nzobamwo no mu vy'ikigereranyo c'ibintu vyaryo vyose abe ariko muzobikora. Ivy'isandugu y'isezerano. Nuko baze babaze isandugu mu giti citwa umushita. Uburebure bw'umurambararo bwayo buze bube amatambwe 2 n'igice y'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bwayo bube itambwe 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo bube itambwe 1 n'igice nyene. Uze uyomeke kw'izahabu iramuye imbere n'inyuma, kandi uzuyikikuze ko umuguno w'izahabu impande zose. Kandi uzuvugutira izahabu ukuremwo ibigombo 4 ivyo kuyiterako, ubitere ku maguru yayo uko ari 4. Ibigombo 2 bibe ku ruhande rumwe, ibindi 2 bibe ku rundi. Kandi uzubaze iminiho mu mushita uyomeke kw'izahabu, uheze winjize iyo miniho yo kurerura iyo sandugu muri ivyo bigombo vyo ku mpande zayo. Iyo miniho yame mu bigombo vy'isandugu ntize isokorwe. Kandi uzushire muri iyo sandugu ibishinga intahe nzoguha. Uducure n'umutemere wo guhongerako mw'izahabu iramuye. Uburebure bwawo bw'umurambararo buze bube amatambwe 2 n'igihimba y'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bwawo bube itambwe 1 n'igihimba. Kandi uzukore abakerubi 2 mw'izahabu mu mitwe yompi y'uwo mutemere wo guhongerako, ubakoze mu buryo bwo gucura. Kandi umukerubi umwe abe mu mutwe umwe, uwundi abe mu wundi. Abo bakerubi ubashamike kuri uwo mutemere wo guhongerako mu mitwe yawo yompi, babe kimwe nawo. Abo bakerubi babe abashanja amababa hejuru, ayo mababa yabo ngo akingire uwo mutemere wo guhongerako, barabane bashira amaso kuri uwo mutemere. Uheze urumye uwo mutemere wo guhongerako kuri ya sandugu, uyishiremwo vya bishinga intahe nzoguha. Aho niho nzohora mbonanira nawe, nkakubarira ivyo ngushikirije vyose vy'ivyagezwe ngeze Abisirayeli, ndi hejuru y'uwo mutemere wo guhongerako hagati y'abo bakerubi bo kw'isandugu y'ibishinga intahe. Ivy'ameza y'imitsima y'ibiterekererwa. Kandi uzubaze ameza mu giti citwa umushita. Uburebure bwayo bw'umurambararo bube amatambwe 2 y'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bwayo bube itambwe 1, uburebure bw'igihagararo bube itambwe 1 n'igihimba. Uzuyomeke kw'izahabu iramuye, uyakikuze umuguno w'izahabu impande zose.
uzuyabazire ibizingiti vyo kugumya amaguru biyakikuze impande zose, ubwaguke bwavyo bungane n'urushi ubikikuze k'umugono w'izahabu impande zose. Kandi uzuyacurire ibigombo 4 mw'izahabu, ubitere ku nkokora uko ari 4 zo ku maguru yayo uko ari 4. Ivyo bigombo bibe hafi ya vya bizingiti, bibe ivyo kwinjizamwo iminiho iyo kurerura ayo meza. Kandi uzubaze iminiho mu mushita uyomeke kw'izahabu ibe iyo kurerura ameza. Kandi uzucure amasahani n'udukombe vy'ayo meza bo n'amakarabo n'imibehe vyayo vyo gusukisha ibiturire ku gicaniro. Uzubicure mw'izahabu iramuye, uzutereke kuri ayo meza imitsima y'ibiterekerwa yame imbere yanje na ntaryo. Ivy'ico gutereka kw'amatara. Kandi uzukore ico gutereka kw'amatara mw'izahabu iramuye. Ico gitereko cose hamwe n'intebe yaco n'umutumba waco kize kibe igicurano. Ibikombe vyaco bigizwe bwa mapfundo apfundikiye kw'amashurwe, bize bicurirwe kuri co, bibe kimwe naco. Kandi kize kigire amashami 6 mu mbavu zaco, mu ruhande rumwe rw'ico gitereko haze habe amashami 3, mu rundi ruhande rwaco habe yandi 3. Ishami rimwe rize rigire ibikombe 3 bisa n'amashurwe y'igiti citwa shakedi. Igikombe cose kigigwe bwa pfundo ripfundikiye kw'ishurwe n'irindi shami nuko. Amashami yose uko ari 6 ashamitse kuri ico gitereko abe ari kwamera. Kandi umutumba w'ico gitereko uzugire ibikombe 4 bisa n'ayo mashurwe ya shakedi nyene, bigizwe bwa mapfundo apfundikiye kw'amashurwe. Aho amashami ashamikiye kuri ico gitereko hose uko ari 6 haze habe ipfundo, ahahera munsi aho amashami ahurira bicuriwe kuri co bibe kimwe. Amapfundo yaco n'amashami yaco bicurirwe kuri co bibe kimwe naco cose hamwe kibe igicurano gicuzwe mw'izahabu iramuye. Uheze uze ugicurire amatara 7. Ayo matara azaterekwe kuri co, uburyo butuma abonesha imbere yaco. Imakasi zaco zo gutunganya urutambi bo n'udusahani two gushira k'umunyota wago bize bicugwe mw'izahabu iramuye. Ico gitereko bo n'ivyo bintu vyaco vyose bize bikorwe mw'izahabu iramuye inganye kuriba n'itaranto 1. Uzugira umwete wo kubikoresha ubigereranije n'ikigereranyo cavyo werekewe kuri uyu musozi.